ijambo nyamukuru riruta ibindi byose, igitigira 40 niyo kirangwi ibintu bitegeza guhinduka. Ngwino rero Kuvayo 10 ku murongo wa 27. Ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, ntiyemera kubarekura ngo bagende. Farawo abarira Mose ati, mva iruhande, wirinde ntuzokongere kungaruka mu maso, kuko umunsi uzosubira kungaruka mu maso uzopfa. 29. Mose aramwishura ati, uvuze ko sinzokongera kukugaruka mu maso. Dusimbe gatoyi ruguru dusobe kuri 24. Farawo ahamagaza Mose aramubarira ati, nuko nimugende muje gusenga Uhoraho, n'abana banyu nabo mubajane, mugabo imikuku yanyu ni n'amasho yanyu vyo bigire gute? Bisigare. 25. Mose aramwishura ati, ukwiye no kutwemerera ivyo tuzokuramwe ibimazi vyo gushikanira n'ivyo guturirwa, ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi. 26. Itunga ryacu rikwiye kujana natwe, ntihazosigare n'ugwara, kuko ari ryo dukwiye kuzokwakira ko ivyo guhereza Uhoraho Imana yacu, kandi ntituzi ivyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikayo. Imana ihabwe icubahiro. Fisa amajambo 2. 40 jours iyo zirangiye hari ibintu Imana ikuraho, hari n'ivyo ishiraho. Niyo finale ya 40 jours. Ngira ndababwire rero uyu mugoroba uruhare Imana izigirana n'umwana wayo yimenye akamenya no gusesa ibihe. Nico ngira ndababwire hama dusenga. Mu bisanzwe Uhoraho ntiyari yategekanije yuko hategezwa kubaho ivyago 10. Ibi vyago 10 ntabwo vyabayeho kubera Imana ari yabitekanije ko bitegerezwa kubaho. Oya namba, ndababwira igituma. Ivyago vyagiye kugera ku 10 cyangwa bigera ku 9, reka tureke 10 kuko nticyabaye cya Mose, cyabaye cy'Imana. Ibi vyago 10 vyagiye kugenda uko vyagenze kubera ukuntu Farawo uko akomantaje umutima. Mose yarakora ibitangaza bikomeye vy'agatera bwoba, hama mu nyuma akahamagara Mose akamwinginga. Ntiyahamagara Imana, yahamagara Mose akamwinginga ati, dukurireho ibi vyago hama mbarekure. Yamara kubikuraho Mose akaba ari wabikuraho, akabwira Imana ati, subira ubikureho. Ikabikuraho. Yamara kubikuraho ngo Farawo agasubira gukomantaza umutima. Ndashaka munyumvirize, kubera kumenyera kuguma agenda kwa Farawo amubwira, akamuhereza inyishu zitarizo, agasubira kandi akagaruka, agasubira akamubesha ntabikore. Mose vyari bimunezereye kuba muri ubwo buzima, kwinjira kwa Farawo, kubeshwa, kuba sanga umenga birakunze ntibikunze. Mose aguma bimenyera, yumva ni sawa. Imana ngo cwe irinumira. Ngira ndabereka igituma iyo utararambigwa, Imana nta kintu na kimwe ishobora gukora utarambiwe. Reka renda babwire rero, iri jambo ryampaye kwinjira ibwina ahantu ngomba kubabwira kugira ngo muhumve. Bibiri tubwiye yuko Mose aramuhamagaye Farawo, aramubwiye ati, fata abana banyu, fata famiye zanyu, mugende, ariko amatunga yanyu n'amasho yanyu mubigumize ngaha. Muriko muranyumva? Hama Bibiri irashinze nta yuko Mose amubwiye ati, ntibikunda, nta kintu na kimwe turi busige ngaha, turabitwara vyose ivyo dufise, ko dufisemwo ivyo dutegeza gushikanira mu Imana, nta na kimwe tugusigira muri ibi. Mu mwanya ari karagira izo discussion, Bibiri ivuga ngo Imana yonyene mu ijuru ya yindi iriko irakoresha Mose, ya Mana nyene abari icikomantaza umutima Farawo. Siko Bibiri irashinze nta ngo Imana ngo yongera gukomantaza umutima Farawo. Imukomantaje kubera iki? Imukomantaje kugira ngo
asubire kwanga. iyiri kirarungika Mose kwa Farawo niri kirakomantaza umwasi. kugira nitwasenga muze kumva ico ngomba kuvuga. Iriki kinarore zibiri Mose pasipo kujua, Moize abijuye. Iriki kinarore zibiri ibwiye Moize ati sawa genda subira yagutumyeko ufise audience. Hamikaca yihuta igatanga Moize tarashikayo igakomanaza umutima ikabwira Farawo ati ivyo muvugana vyose ntumwemerere. Imana nikomantaje umutima muri uwo mwanya muri ico kiganiro. Imaze kumantaza umutima iki Farawo aciye abwira Mose ati Mose ndiko ndakurekura ndakubwiye nsigarana na masho n'ibintu vyose uzanye discussion kumbwira ngo ntanakimusiga. Acabwira Farawo ubwo nyene arababaye acabwira Mose ati umviriza guhera uyu munsi singasubire kukubona mu maso yanje. Umunsi subiye kukubona mu maso yanje uzocufa. Ndabira re Mose finali yo vyaheze rero. Mose aciye abwiye Farawo mu bisanzwe iyo aba Mose abizi yuko ari Imana mu kubanaza umutima Mose ntiyari kugarariza Farawo. Mugabo ivyo Imana ari kirakora Mose ntiyari abizi nubwo yari umusazi wayo. Mugabo ndashaka murabe Mose yishuye Farawo aramubwiye ati uvuze ko n'uburakari bwinshi. Aramubwira ngo ndagusezeraniye nanje ibirenge vyanje n'umubiri wanje ntuzosubira kugaruka mu maso yiwawe. Ndashaka murabe rero ngira mbabaza ikibazo. Iyari yakomantaje umutima Farawo Mose amaze kugarariza nawe nuko atazogaruka yaragize ikikora cyangwa ntajo yakoze. Nimba hari ico yakoze rero yagikoreye igiko ariyo yari yamukomantaje umutima. Bisigura ngo Imana irashobora kwifisa ibintu kanaka ifise mu ruhare ariko umusavi wayo avyanse. Umusavi wayo avyanse Imana ikongera kandi gahindukiza. Ndashaka mumvirize Mose igihe yanka mu yindi mvugo icyatumye nabwira ko bijya vyago 10 bijya vyago 10 vyabandanyije kubaho. Mose yabayeho ubuzima bwa vaevye kwinjira no gusohoka ku mwasi asohoka ku mwasi akongera akagaruka. Nta kindi yo vaevye nta kindi ni kubera Mose yasa nk'umenga yemeye iyo situation yayimenyereye. Imana yakomantaje umutima Farawo niyo yabonye Mose avuze rirya jambo. Imana iravuga ati uyu mugabo uko avuze ndamuravye nubwo ari je ndamukoresha ntasubirayo. Kumbe rero ko yamaze kugira iryo sezerano ko yamaze kudundumigwa ko yamaze kuvyanka ko arambiwe kubonana na Farawo ko arambiwe urugo rwa Farawo ngomba mbe murazi ko icyago c'10 si bose yagiye ntiyari gusubirayo kuko yari yamaze gusezeranira umwasi ko adasubirayo. Hagiye yahora imutuma. Muranyumva neza nimuhasobanukirwa aho hantu. Icyago c'10 ndabira rero imaje ya Mose asohotse aheje kuvugana n'umwami amubwira ngo ntuzosura kumbona mu maso. Mu bisanzwe iyo decision yarafashe yari decision afashe amaze kwibwira mu mutima ngo ubu rero kuko bari bafise ahantu bahurira n'Imana yaraza ahantu baganirira. Mu bisanzwe harya yaravuze ati ubu rero ngiye kubwira Imana ingici shaka ingici. Nimba yabonye iseni itayibonye ngiye kuyibwira ngo mafu uri Imana ntusubira kuntumayo. Imana nayo yamubonye kare akiza kishikira. Imana biramwitanze iravuga ataravuga ikiramubwira ati Mose nturinde kumbwira nabibonye. Haleluya. Ati nturinde kuvuga maremare nabibonye uri determine kuri decision. Ndabira mugenzi wawe turahejeje 40 jours muga muri izi 40 jours nimba hari ibintu utadundumiwemo nagira ndakubwira ngo muracyari kumwe. Nubwo no bideklara nubwo ndabwira ngo nubwo duda vuye ngakabwira ati ngo aciya ati shitani mbisa ntava. Farawo azamenye umuntu ari determine.
abantu satani agiye kuvako, abantu umwasi agiye kuvako, n'abantu bari determine, n'abantu bazi neza yuko ibintu ase ibi bintu kuvaho nabibayemo. Narasenze 40 imyaka 5, uyu ni umwaka wa 6 ndi muri 40. Hari ibintu nakeneye gusubira kandi kubona. Uwo mutima utawufise, Farao muracari kumwe. Ico rero nico cyakonfirmye yuko ibi vyago 10 haikuwa mpango wa Mungu. Kuna vitu vya vinatubakiaga eko kwa sababu tushabizoea bishakuwa birafiki. Kuna saa unazoeaga matatizo munazoeana. Inye ntimuza abarundi bamavangu iyi ni ingwara y'iwacu. Ikavuga toke kuri muri famille ni sawa, ko mwanyinjijeyo ni sawa, ngo iwacu ngo niko bimeze, ngo na oncle ngo nakuze ngo ni iwacu, ngo iyasma ngo ni iwacu. Iyo utavuze ngo Jesse nkiri muri babandi ndi umwana w'Imana, iyi asma ndayanse kirazira mjewe ndi ngoro ya Mpemuyera ntikuvako. Hariho situation zidahinduka mu gihe wotaradundumirwa. Kandi ibintu nubona ko muko muravuga ngo Yesu ngo amen, hari abantu muri ko muravuga amen mutanumva uburemere bw'iki kintu ndiko ndavuga. Hari ibintu bitakuvako utabirambiwe, hari agasuzuguro katakuvako utakarambiwe, hari situation itakuvako iyo utayibwiye ati ndaumviriza ungeza hangira ndakudahwe. Farao rero mu mwanya tugiye gusenga utamudashwe muracari kumwe, mbarizo muri kumwe, turahejeje 40 muri Imisi 40 umaze uri imbere y'Imana. Ni giki cari cyakuzanye? Wari udundumijwe niki? Waje gusengera iki? Wakeneye ko hahinduka iki? Ico kintu wagwaniye Imisi 40, ico kintu warungikanye Mpemuyera wagende kuvugira ni giki? Kuko ico nyene uwo mutwaro ukuremereye wakuzanye mu Imisi 40 niwo nyene Farao ategeza kukuvako. Umwanya mutoye tubwire ati oya nitugenda twenyene n'ivyacu turabitwara. Mugabo ese ubwo buremere burahari? Bakunzi b'Imana reka mbabwire, ibi bintu birateye ubwoba, birabishe cyane gukora declaration. Ibi byose dudaheje kuvuga ngo ngwaciya nimba ataburemere atakwizera utayifitiye uburemere uriyaciya, wabwiye ngwaciye. Imana yaramuretse ibite 9 cyambere, kandi muri ivyo bintu 9 byose Mose yagaragaza victoire. Icago yatezayo cyatuma Farao n'ingabo ziwe zose n'igihugu cyose gikomera amashi Mose. Mugabo byari byaranse ko Mose asohoka Egiputa. Hari igihe umwasi amenya kuri competent, hari igihe amenya ko ufise competence ikomeye, mugasanga afise ikintu yakwizingiyeko, ukabona ufise intsinzi. Ni nk'abantu bashobora kuba bakorera abantu kanaka, ugasanga uri moteri y'ako kazi, ni wewe moteri, uri hejuru yawe nta nicyo akora, mugabo ugasanga ntaco ufise, umuryango ntaco winjiza, uriko winjiriza utigera akora, wowe uri moteri. Ukisanga urahezungurutse imyaka 20 uratungishije umuntu kanaka, wewe uri ubusa ataco ufise. Akona gakengegwe abona abadayimoni. Ugasanga kuri poste yo hejuru uri kumwe n'umushefu nguna ikigogo shefu ntazi niyo biva iyo bigera, wewe ndi ubitunganya, dosiye zose ni uzitunganya, mugabo promotion 0 abona abadayimoni. Kubera wowe ivyo uri kurakora nivyo vyategerezwa kukwicaza harya. Amasengesho ya Mordekai yari kararekrama intebe ya Hamani, kuko uburongozi bwa Mordekai amaze kuba premier ministre kuri Ahasuwerusi, ibintu vyaciye bihinduka. Imyaka Hamani yamaranye na Ahasuwerusi atari gukora ikibi, nta cyiza na kimwe yakore igihugu cya Ahasuwerusi. Hari igihe bisaba aho ugenda amasengesho ukabwira Imana ati Imana nawe nyene urabizi, nawe nyene urabona, ndabira uyu muntu washize hejuru, cyangwa ndabira uyu muntu abashefu bashizeho, ndabira none vy'ukuri jewe mpora iki, nshira harya ntunganye ibintu.
Samweli yabonetse kubera yaje afise inyungu zo kugicanira. Mu gihe ariko baramusaba bakeneye kumwereka Penina ntiyaje. Mugabo igihe yamusaba avuga ngo ngomba kubw'inyungu z'ubwami, hajya ahantu haboneka umutamvyi mwiza, yaciye aboneka. Hari igihe Imana tuyisaba ikitegereza ikavuga ati c'est vrai, harya ahantu ndahagushize niho ubitunganya neza. Ibi bintu mu vyumva, umuntu yicaranye diplome y'igitangaza, amashuri warize, ibihugu waragiye, ugasanga umushefu ari hejuru ngo ni kubera ari systeme, ngo systeme. Umushefu ari hejuru hovyo, wewe uramurusha ibintu vyose, ama diplome uramurusha, muga post uriko zero. Ibi nivyo rero tubwira Farao, tukamubwira ngo harageze, va ku vyacu, ndarambiwe. Farao we uranyitanze ariko je nije nari ndakurusha, numva ndakurushe Farao. Farao uranyitanze kumbwira ko uzonyica, urinda kunyica. Ndagusezeraniye, ndagusezeraniye. Reka ndabwire umuntu wa mbere atubera akarorero kuri revolt, umuntu atubera akarorero ku bintu bitari byo gufite inata. Iyo umuntu ikintu kidakenewe ntigikenewe, gikenewe kirakenewe. Yesu yararungitse abigishwa be kuza kwigisha ahantu, amaze kubarungika arababwira ati mwinjire mu nzu, aho muzogenda ndazi ko hazoba hakenewe amahoro. Nimwasanga ari abantu b'inguna, abantu atacu babona, bakanka ivyanyu, muze mukunkumure, ntimuyasigeyo. Amahoro n'umumaro wabo, ni kado yabo, ni ibintu guhinduka. Mugabo mukabona abantu biyankisha, bagira ivyo bagira, muce mukunkumura. Yesu niwe wa mbere akora ibintu mu nkomezi. Reka nkoresha ijambo mu mbabare ndarikoresha, akorera muri brutality. Bwanda muri kiriya gisagara mugasanga inyana y'indogo, muyiziture, ntimugandirize bangeneye, muziture. Nta muntu ari karanyu, mukagerayo nta discussion, nta kubaza beneyo, zitura. Hama bakaza kubabaza, muce mubabwira uwatumye uwariwe. Mes chers amis, Imana ihagurutsa Mose, mwumviriza amajambo arakomeye. Imana ihagurutsa Mose ntiyamubwiye ngo genda ukore negotiation na Farao, yamubwiye ngo genda ubabwire ngo rekura, genda ubabwire rekura. Muga mugende muraba igihe yamazeyo ari muri vibes negotiation, arusha mu mahoro. Farao tureka Farao tusubiri arusha tuburane amahoro wapi, arusha kandi imyaka n'imyaka, kandi afise ijambo rivuga ngo rekura. Icyo ryonyene basi niritoye. Reka ndababwira ijambo rikomeye. Yari yamubwiye ngo genda asubira muri Egiputa, ndakugize nk'Imana mu maso ya Farao. Genda wowe uri Imana, nimba uri Imana genda uhindura ibintu. Kurungitse nk'umuntu imbere ya Farao umwami wa Egiputa. Ico gihugu cyari très puissant, ico gihugu cyari gitwaye isi yose. Wewe ndakugize nka jewe, niwagerayo uri nk'Imana. Nivyumvikana. Urazi, reka mabwire, tukurikije ibi vyabona vy'abavyeyi bacu, dukwiye kugira ubwenge bukomeye cyane. Tubwiye ngo ivyabaye ku Banyisirayeli vyatubereye akarorero. Yakobo yamaze 20 ans ari kwa Labani, mu ntahe y'iyo myaka 20 agiye gusohoka, yayimaze yabwiye abagore biwe ngo kuva ninjiye kwa so wanyu, kuva nk'igihonozi kirenga iwanyu, ibintu vyaciye bihinduka. Indogoba ziravyara, impene ziravyara, ibintu biragenda neza. Mugabo nisanze muri 20 nta na kimwe nigeze ndonderera umuryango. Umviriza renda gutangariza, ndagutangarije harimo no kukubohora. Iri tangazo ryakire, ndagukuye mu buzima bwo guteza imbere abandi, ndagukuye mu buzima bwo guteza imbere abandi, ndagukuye mu buzima aho abandi bakurya kumugisha wowe utari kurawubona iwawe. Ndagusaye vimande ya Farao rubura kigongwe, vimande ya Labani rubura kigongwe. Maisha ya badiriki yure
simutakia kumchukia Yesu mwe. Maisha yenyewe hayatoki utukufu hadi utukufu. Mutamuchukia Yesu. Okay, ngira ndabaza dukora iki ugira Yesu aduhereze. Hari abantu bari nga bose si twese turi mu byicaro bitandukanye. Mugabo hari abantu bageze ku rugezo rwo gutabara. Ndiko ndakubaza ikibazo wowe ugeze gutabara. Ushaka nigege kintu usigaje guprova Yesu kugira ngo abikore. Naba urugendo mugendanye na Yesu, we ntubikwiriye. Ubu muri babandi ushobora kuronka amafaranga ukagwa. Uri muri babandi nawe inzu itokubera. Uri muri babandi uzi imyaka umaze upanze. Uzi imyaka muri iki gisagara upanze wewe. Uzi amafaranga umaze guhereza abanye n'impangu. Ubu nawe kweri ntibo gupangira. Ibi bintu kugira ngo bikoreke vyakire byigira ivyiwawe sha reka mbabwire rero reka mbabwire nimba ari umuntu wanyuma ibimpere zitabimasi ndayikubita mugabo nivyumve ugicanira maze imyaka 4 ndayizi maze 4 Imana iguma imbwira inzu nguhaye inzu abantu bakarota ati baguhaye imfunguruzo uyu mwaka tunaingia ndani nipatie nyumba nibitugana ngo nagiye kubona dadi mbona umuntu akwinje muri etage bamuyifunga ngigendamwe mvamwo ndashaka kukwinjira mu mwaka ukwikira wanzuwe sohokamwo niyo amavuta nakiriye muri Imisi 40 umwaka ukwikira ngomba gukika umusaya iwanje. Ebana hari abantu ngira ngo umure ngaha matumaini ya kiroho turashimamisha amasezerano aguma tugenderamwo ndayase nasokemwo nanje ndayagenderemwo namvemwo nanje ama promesa ni chungu zima. Ngomugozima ngo ndakubonye promotion ngomugozima ngo ndakubonye kuduza kwini mwaka unapita miaka 2 miaka 3 miaka 4 unazoeana nayo tunafurahia matumaini ya Yesu ni matumaini mazuri matumaini yenye hatuoni mbo mimi nakata unangurikira inyuma nini mimi nakata mvinyuma satani mw'izina rya Yesu imwemu y'ubumedi n'ubuperesi igumiza ibiri umugisha wanje taka ikintu cyose kiriho kirazibira ivy'Imana sari mukukuvako uyu mwaka sheri ngiyi December iraheze ngo sheri ngo numvise ngo professor ngo umwaka urikira ngo nzomfise akazi uraheze nta gufise fiança dachoka fiança yenye hayoni mafuta fiança yenye hayona taska taba muduzu mu ndi mu restaurant we fiye ihangane kugeza kwiherezo nta ku ariko ni bake ibihangane kuko urukundo si amajambo si sweetheart urukundo nakantu urungika kuri eko kashi nakantu urungika kuri rimikashi nakantu ingene namwe mukicara kuri crêpe d'Irak rimwe ndari mugacishamo akamubwira ati ntacyo sheri nubwo utararonka byinshi twicara heza ufise ivyumviro biri VIP no kwa nusura ntutwarayo kwa mama nitiriye ntutwarayo atagutoka maisha ya kuhunahuna maisha ya kupanda shuka maisha yo kuronka amafaranga ukaciyanyanyagiza mu madeni amaisha y'ukugwa kwa kanoti abana ntibakarye kakarye abandi abazima bw'amafaranga usubiza mu mabanke ubuzima tuvuga ngo na subiza amaso inyuma muraho abana bawe baheruka ku musenyi ryari
urabura amafaranga. Iyi Desembre bagiye ku musenyi kangahe? Amezi 12 mwasohokanye abana ryari? Umwana yagiye muri piscine ryari? Mumpereze ubuhiri, mpereze ubuhiri, fata ubuhiri, fata duzi tubaho gutya, fata gutya kurita. Umviriza, zanira intebe zibiri ngaha, nyarutsa 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 tugiye dusenga. Nakarorero umwe yicaye ngaha, nyegera ngaha cyangwa ugume ngaha. Mu bisanzwe ntabwo turi busaba Imana ngo wicaye ku ntebe zacu, urabyumva, ngo apfe. Oya, ntawe ubizi, ushobora gusanga azokizwa akaba umukozi w'Imana nubwo ari umupagani. Urazi icyo dukeneye? Dushaka Imana imusugume. Ngenda fa wisange biro y'abayi wawe mu izina rya Yesu. 2020 nawe uhicare, 2020 nawe uduge, 2020 nawe ugire promotion. Turasugumye umwasi, turasugumye abadashoboye, turasugumye abahagaze mu bibanza byacu. Ntasi shashi zo kuremera, ivyo wawe birimwe abandi. Ngira ndakubwire, nta tombe disiere, nta bizokoroka ivuye mu ijuru. Karosi nta vy'Imana ikiremye, ivyo dukeneye bifise abandi. Niba gusugumire nawe uhagende, nigushira kuri line nziza nawe nuhagarare, nawe nuhagarare mu mwanya wawe. Famira kuraba ni utanga ivyizigiro mu muryango, ariko famille gezana ivuga ati kuva wampereye ivyizigiro gamwa. Ndazi hari abicaritse abavyeyi babo cyangwa baba famille bareze, barababwira ati famille, papa mama anko warandeze nitagufurahisha, kandi imwemu yawe irakubwira ati hageze ko umufurahisha. Mugabo Farao akaguma kubwira ati ma fille, mon fils, shishikara uje gusenga, shishikara unavuga ubutumwa. Mugabo ubutunzi bwawe, amasho yawe n'imikuku yawe bigume ngaho. Keba nayo ibintu ntimubikinisha. Iri jambo rimbere rishasha mu buzima bwanje, ndamaze kurisha. Mugabo arababwira ngo fata abana bana. Mbe murazi musubiye inyuma, abamaze gusoma ivyo bice vyose usubiye inyuma. Farao yatanguye akinisha Mose amubwira ngo abagabo gusa ngo mugende, mugabo abagore basigara n'abana. Ikindi gihe arahindura ati rero abagabo n'abagore mugende, ariko musigira abana, musigira inkomezi. Uriko uravyumva? Iyi finale rero ya nyuma aho Mose yabwiye Imana ati enough is enough, birarangiye. Yari finale aho Farao yafashe umwanya akiga strategy. Nagenda kubwira ko Satani afata umwanya akakwigako, akiga agakora inama, aricara akora inama, aravuga ati baraganira na bagenzi babo abahanuzi biwe, baramubwira ati umviriza Farao, weye umviriza, hari ibintu mugihe muganira na Mose atavugako. Mu bisanzwe abagangi reka tubareke, tubahereza abagore, tubahe n'abana, bobo bagende. Mugabo dufata ubutunzi bwabo, kuko nitwagumana ubutunzi, hari icagezo kivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima wiwe uzoburi. Mubareke bagende gusenga, mubareke barondera Imana, ariko bagende imbokoboko. Iyi niyo daimoni ya mbere ishengero rifise. Twama mu nzu y'Imana, mugabo ntituzi ubutunzi bwacu aho buri. Shetani niwe wabwicayeko. Turasenga imyaka n'imyaka 40, ibaye 40 y'imyaka 6. Mugabo hari abantu tumarangiye 40 y'imyaka 6. Ufise umukate wo ku munsi uronka iserumu. Wicunguza mu mpemu uko sawa, waraba uburyo umwete ufite Imana uko sawa, waraba uburyo uyikunda,
uyibwira abandi birakwiriye. Waraba 10 0. Ambise Farao, genda mwebwe abagore banyu, abana banyu, indogoba zanyu n'amasho yanyu mubisige. Mose araba mu maso icago, arakibwira ati Farao, urabeshe cyane, ntituva ngaha atavye dutwaye. None wibwira ko Imana yacu tuzoyikorera gute? Ahantu ndashaka muhumve biremereye. Ntushobora gukorera Imana ukenye. Nama nari babwiye mugabirira ijambo riba confirme. Mose yabwiye Imana ati kugenda, yabwiye Farao kugenda atabutunzi dufise ntaho tuzoba tugiye, kuko Imana irashikanirwa. Suku yishikanira mu nzu gusa, abari munsi y'izuba bose, abamaze gukizwa n'abatarakizwa nabayo. Iyo ugaburiye umugogo ubugaburiye Imana. Iyo urihiye umuntu yabuze minervare akaja kwishura akiga neza ubuhaye Imana. Ufashije Bibiliya ivuga ngo uguranye umugogo abaguranye Imana. Ni kuvuga ngo iyo dufise ibintu tugafasha, ivyo tuba turiko tunawekeza. Ni nko kubika muri banki. Nagira ndababwira mu vyanke mu bidahwe, ubuzima bwa Gikristo budafise ikintu ni zero. Turacisanga turi mu manyanga, turi mu binyoma, turi muri escroquerie, kubera dusenga ataco dufise. Suko tutaja mu mwemu, suko tutahimbaza Imana, suko tutarondera Imana, mugabo wisanga wabeshe, kuko ntushobora kubaho utarya. Ibo tikura zirembeje, izigukikuje zose urazisaba. Ubu bageze ahantu bamaze kukumenya, mugabo uwo mu muhemu uritaba Imana, wama waje igihe cyose. Nibi twanserera shimameni ndakagana. Umuntu agutako senksa pa wamara kwifata, ukumva ijwi rikubwira ati ntufe gusuma inyama, manzu nyanyagize. Uribagiye Claude, uribagiye Suzanne, uribagiye Kapitorina, uribagiye Mwanaidi, uribagiye Mufaume. Ati bose bashira, urazi ko wabasavye. Nimba ukeneye amahoro bashire, uwo wirengagije nawe ntaguha amahoro. Nico kintu cambe nabonye kidata ideni, nico kintu kidata ideni. Gira mugenzi wati nta deni riba rito na 2000. Nigeze kugirira ideni umuntu rya 2000, nkaduga na 5 namubona kiri ruguru, nkiruka nkasubirinya ko yari kure, nkagenda kuduga na 7 kuko nabonye ko amanutse. Ideni ni kintu, ni esclavage, ni kintu gikuruhisha, ni kintu guma kiguhungisha abantu, ni kintu guma wunahuna. Ideni si deni kumaze kuronka inoti. Ideni ni deni kutayafise, ntukayasaba utaza aho uzoyakura. Uzi ko atawufise uzohakura amafaranga utazoyakura, saba umuntu aguhezagire, ntumubwire ngo nkopesha. Turavyasi, emeranya nanje turavyasi. Mwarakoreye Imana, mwarayitangiye, mwarirutse, mwaciye mu mvura, izuba ryarabaturiye, turiko turarondera kubaka iki gikorwa. Harageze ko Imana yanje batera iteka, harageze ko Imana yanje bagirira neza, harageze ko Imana yanje nyumviriza rempezi tuta nyumviriza mpezi namahore John Samti gabanya nyumviriza mpezi, ntubifate nk'ibisanzwe. Uyu mwanya ntitugomba gusabira ibintu vy'imwemu, mu mwemu ni sawa. Abana b'Imana muri ngaha mu mwemu si sawa. Izi 40 jours tubaze imisi turi ku gifukamiro, twariko turubaka iki? Vuga cyane. Mu mwemu si sawa. None mumva dukeneye kusura kurekera mu vy'imwemu. Tugomba kubwira Farao ngo gute? Kandi umviriza, na wewe nta ubasha Farao kigufiseko. Wanyumvise? Tugira dukubita ahubwo amaboko afashe umugisha wacu. Iri jambo muryumve, genda n'abana banyu, genda n'ibintu byose mugabo, imikuku n'amasho yanyu bigume ngaho.
je ndabizi nigeze kuba umukristo bene data, aho wicaye je narahabaye. Ndazi umukristo ingene yiyumvira, ndazi umukristo amaromora agira, cyane cyane nagomba kubabwira muri bike bike narinzi ndi umukristo. Nta kintu cambabaza iyo Pastor Edma avuze ngo tugomba gushigikira umurimo w'Imana, nkisanga ataco mfise ntanga. Biri mu marira yandiza mu nzu y'Imana, kisanga urakunda Imana mugabo we urejejwe mu mutima no mu mufuko. Bagatanga ati tugira twubaki wapi, tugira turihe televiziyo, nkisanga ntacyo mfise. Kumve mvise kabushutu ka Farao kicaye kuri benediction yanje. Mpindura strategy y'amasengesho, ndabwira Imana ati mumwe muvyifashe neza, tiya ku mufuko. Umviriza, nimba Imana idashaka ko twemera ko amafaranga ifeza n'izahabu ari vya Satani, niyaduhe. Kandi ngira ndababwira ikintu, mwebwe murafyinata nuko iyo mbabwiye ngo Satani nta mafaranga afise, mugabo arayafise. Arafise abayaha avec condition. Hari abantu batanga ibimazi, hari abatanga abana babo bakaronka amafaranga. Satani arafise ayahereza bawe, arayafize. Igihe yaduza Yesu kuri etage yamubwiye ati ugafuka mukansenga ngiyi, erega Imana aramuhaye Isa arayifise. Iyi covid idahera wibaza kuri inyuma y'abandi, iri nyuma y'abandi. Lucifer ari inyuma yayo muri pouvoir y'amafaranga. Mwibuza ko ariko aratera ibibazo ngaha muri isi ni bangahe? Bashaka ko batarengana batanu. We need the money. Turakeneye amafaranga. We turakeneye amafaranga. Ndabira mugenza batatu. We nta yindi kabushutu dufise, nta yindi kabushutu dufise, nta yindi. Uko sefu kutiyica ushatse majukumu. Narababwiye hari abantu ngaba batunzwe no kuriha, bari haro premier bakacaronka amafaranga ro 29. Upfa kuyanye n'urupangu ro premier kabiri, ukatutangura irindi deni ro 29. Karosi Mungu ari kujengea nyumba she, nawe yama kuri stat yigumizeho uyu mwaka wose yishize kuri stat, kuko arazi cari cyo gupanga. Yarahaciye. Mwaryumvise iryo jambo? Namwe uhoraho naci wanyu. Umviriza rero, umviriza papa dukunda kandi twubaha. Ntawo gukora mu nkokora, ntawo gufata, ntawo gushobora. Muri respect nyinshi duha inoti tutizera Satani. Hinota abana batizera Satani. Ha promotion abana abafise ama projet, abafise ama diploma akomeye bicarike mu ntebe zicubahiro. Iryo ni sezerano wasezeranye, uzotwicarikana n'abakomeye b'iyisi. Hindukira rero, ndashaka dukore priere y'iminota 5 yo kubwira Satani apana mchezo. Munanisikia? Nataka ushike mundu mwambie hivi, Farao narukucha nataniende narupeleka. Va kuri finance zanje, va kuri, toka katika pesa, toka kwa maisha yangu, toka kwa baraka zangu. Twagiye ndimo bikinishe kubita. Bwira umwasi ati va kubyanje. Rero guma wibwira Mose, dundumigwa imhemu ya Mose nibamanukire, imhemu yo kumubwira ngo sinzogaruka, ibi bintu sinzobisubira mu maso yanjye, ibi bintu singene kwibona muri 2020. Ndavyase mu izina rya Yesu. Hii maisha naichukia, hii maisha naitapika, hii maisha najivua. Ndavyase mu izina rya Yesu. Sinumva bagumutse, sinumva yegeregere, sinumva yegeregere, sinumva yegeregere, sinumva yegeregere, sinumva abantu badundumiwe. Narekura amasho yawe, narekura imikuku yawe, narekura ubutunzi bwawe, narekura ubutunzi bwawe. Rekura inyishu z'abana b'Imana, rekura amaposte y'abana b'Imana,
rekura promosiyo z'abana b'Imana, rekura imigambi y'abana b'Imana, rekura promosiyo z'abana b'Imana, rekura amazu y'abana b'Imana, rekura ubwo butunzi bwabo, rekura. Mon frère, ma sœur, ntubifate nk'ibisanzwe, ntuvyoroshe. Rekura amagara yanje, rekura umubiri wanje warangiza umu esclave w'imiti, ndayivuyeko. Iyi miti y'igihe cyose, imyaka 4 ndi ku miti, nguma miragura imiti. Rekura umubiri wanje, rekura umubiri wanje. Jewe sindi ngoro y'ingwara, sindi ngoro y'ubukene. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, rekura, rekura. Vako, 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 vako iterambere ryanje, vako iterambere ryanje, vako iterambere ryanje, vako iterambere ryanje, vako, vako iterambere ry'igihugu, vako iterambere ry'igihugu, vako iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, vako, vako. Tundumirwa abana b'Imana, iri joro ni ryawe, iri joro ni rya bayibayi. Farao ntagaruka ukundi, narekura abana bawe, narekura umufasha wawe, narekura umuryango wawe, narekura ubutunzi bwawe, narekura umugisha wawe, narekure. Nugwara nitumurekera. Farao we, wakurikiye abadakurikirwa, wakurikiye abadakurikirwa, wagwanyije abatagwanyika. Rekura rero uyu munsi, turasazereye iminsi 40. Rekura mu nzu yanje, rekura akazi kanje, rekura business zanje, rekura, rekura, rekura. Abadayimoni mukorana, impwemu y'ubumedi n'ubuperesi, rekura. Uyu munsi turinjira mu mugisha wacu, uyu munsi turagira umudayimoni wo kuguma twizungurukako, umudayimoni wo kuguma twizungurukako, tuguma tubera umugisha abandi, tuguma dutabara abandi. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Ushindwe shetani, ushindwe ibilisi. Toka kwa familia yangu, toka katika uchumi wa maisha yangu. Va kubigega vyanje, va kubigega vyanje, va kubigega vyanje. Isezerano rivuga yuko amato yanjye azokuzura imitobe, amato yanjye azokuzura imitobe. Va ku migisha yanjye, va kuri poste yanjye. Abadayimoni mwe muzabapfumu n'abarozi, abantu buzuye aba contre succès, abakugiriye jalousie, aba contre succès badakene gutera imbere, uworara bakwirukaniye, uworara bagukuriyeho, abakuzindika, abavuga amajambo mabi ku buzima bwawe, abugarana inyenyeri yawe. Ndavuze ngo inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake,
inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake, inyenyeri yawe ni yake mu izina rya Yesu. Nukuri financiellement ugiye kuduga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana igira yuzuza ibigega vyawe, Imana igira gukure ku bukene. Bibiliya iravuga ngo izokumara ubukene bwawe bwose nk'uko itunga ryayo rihebuje riri muri Kristo Yesu. Nikumara ubukene niyikenura umuntu. Ya Hana yaravuze ngo Imana nimukenura, Imana nikenura, nigukenure mu izina rya Yesu, nigukura mu mukungugu, ikwicarikana n'abakomeye, nigukura mu buzima bwo hasi, kuko we nturi uwo hasi uri uwo hejuru, nigukura mu buzima bw'umurizo, wowe uri umutwe mu izina rya Yesu. Nugukura mu binyuma igufata ukuboko igushira mu b'imbere, wowe nturi uw'inyuma mu izina rya Yesu. Igihe waherekereje abandi harageze ko nabone baguherekeza, igihe wasabirije harageze ko nawe ufasha. Warafashijwe, injira muri sezo yo gufasha abandi. Warafashijwe, warabiciyemo bugufi, warubasha Imana ntiwayivuyeko. Harageze nawe kubera umugisha abandi, harageze ko nawe ubera umugisha abandi, harageze kubera umugisha abandi. Umviriza, gira ibiganza byanyu gutya mwese gutya. Amajambo ndababwira kwatura, muyature mufata, murekura mufata, murekura mufata, murekura mufata, murekura mufata. Tugomba twature. Mugabo tutaratura ndavyumva neza, hariho amarira atari karakoroka ku maso, ari kararigwa mu mitima. Hari n'abandi bayakoroye mu buryo bugaragara. Mugabo hano hagati yacu ndaza abakozi b'Imana badasanzwe bitangira umurimo mu buryo budasanzwe, bakunda Imana mu buryo budasanzwe, ariko muhira haragahinda bataha bagasanga Satani yabatanze gushikayo kubera kuburanirwa. Satani ukamusanga muri nyeninzu yamushitsemo yakurorereye, ti none wowe maziki uvuye gukorera Imana. Ndaza abantu ngambo bafise imitima imenekeye Imana, imitima ikunda Imana. Ibi bintu bene data sindiko ndabivuga nk'umuntu wo gushaka kugira ngo mbarcoze ngo ndagucumite ngo urushirize kugira agahinda. Oya, ndiko ndabikubwira kubera experience efise y'urugendo. Nabonye Imana ikura ku mukungugu, ikura ku cavu, ikicarekana n'abahambaye. Njewe ubwanje yankuye ku cavu, yankuye mu busa, muri zero, muri empty. Ingira ikindi kintu, ndabizi ko Imana ikenura. Numva rero nk'umuvyeyi, harabo nzi situation zabo nganda zirambiwe, ndababara. Iyo umuntu asanze muri birakambwira ibibazo afise, ntashobora kuba ico nshoboye ari cyo ndamuhereza, ariko ejo ngasubira kubona yasogaruka ati hiyongeye ikindi. Mon frère, mfasha wemeranye nanje udundumirwe, papa hindura ibintu. Murika muranyumva? 2020 hari ubuzima
ndashaka gusubira kumva kuri wewe. Hari ubuzima nawe ubwawe ubwankwe buduhigwe bwanke. Gange. Mungu ni tajiri. Anatuima pesa azifanyishe nini? Anatuima manyumba ayayarare ndani. Anatuima niduhereze. Tuyikorere tutitse umutima. Tuyikorere turuhutse. Imana idukura k'agakengego k'abatazi Imana. Abandi bariko barayarya muri boîte. Abandi barafatisha indege batwaye inkumi Dubai bagiye gusambana. Bakadepansa amamiliyoni arenga 200. Hari abagogo, hari bitimbaye. Twebwe dufise imigambi yo gukura abana mwibarabara. Dufise impuhwe zo gukura amaraya mwibarabara. Bariko baragoga basambana batabishaka. Mugabo hari umupagana afise amamiliyoni ayasambanisha udukobwa duto duto. Niduhaye amafaranga tuyikorere. Irabizi ko tashobora gukorera ubwami bw'Imana atamahera tugira. Dufise impuhwe. No muri makeyi yawe yasangira n'abandi. No muri makeyi yawe urayaheba ugashigikira uwundi. Baragutumira mu rubanza ukarekura dukeyi twawe utitayeho ivyo usize muhira. Abana bawe urareka kubagurira impuzu ariko ukagenda gutabara abana. Sikia, iyi ni revolte ya Mose. Aya majambo niko ndavuga ni Mose ahagaze imbere yayo. Mfise revolte ikomeye cyane. Na binaisha. Mufanyikiwe. Fanyikiweni, fanyikiwa. Gara zenu zijazwe. Narabivuze, nama nabivuze, mugabo uyu munsi ndavuze. Umviriza kuri aya majambo shize akarongo. Wanyumvise? Ngira ndakwaturisha amajambo nama nabaturishije. Wanyumvise? Mugabo wumve ko ndayatuye nashize akarongo. Ugira uvyatura ubwa nyuma kandi ubone ingaruka zavyo. Wanyumvise? Rino joro ry'itariki 17 z'ukwezi kwa 12 2020 aya majambo ugira yavuga ubwa nyuma hama agukorere. Iyakomantaje umutima Farao nticabujije ko yica abanyegiputa kubera Mose yanse gusubirayo. Sinsubirayo. Nanje ndakende kubona abana bandi. Urazi ibintu maze kubapakiramo umbwira wewe. Urazi ibintu ivyizigiro ndabaha. Urazi amajambo nivyo harabo wateje imbere muri imyaka 6. Mugabo ntibirafatika neza. Ntibirafata. Dukeneye umugisha waho utega amafaranga agume yinjira. Wanyumvise? Gira umugisha waho amafaranga aguma guturunako. Apana amafaranga uronka akabaraguye mu kinogo kirekire. Ugasubira kandi gufightinga no guhasoringa ugakwanuka turavyanse. Amafaranga nahagume. Imana iguha kamashu kaguma kayafata. Mu izina rya Yesu. Imigambi n'imishinga iratanguye. Vuga amen. Ubu Imana igira itange strategy, igira itanga ubutore bubaronkesha ubutunzi mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Uhereye ngaha muri pastoral namwe muroranigwe hano habi faranga habe hariye faranga. Nanje nkeneye kuza ndagaranga nkavuga ngo ntanze miliyoni 100. Tege ore biganza vyawe. Subiramwe amajambo. Vuga cyane. Ti Farao. Subira mu bwati Farao. Ndabizi kunyumva. Umaze igihe uvuga. Umaze igihe uri nyimenyereza. Igihe tubanye nticyari gito. Mva mu nzu y'Imana. Numvise ivyo Imana yambwiye. Nkataha nezerewe. Nagushikako. Ivyo Imana yambwiye ukabihindura ubusa. Uyu munsi ngira ndakubwira ijambo ntarigera nkubwira.
désormais aho mperereye hose, aho Imana yangabije hose, aho nisanga hose, désormais guhera uyu munsi plus jamais kuhagusanga. Ibingize ivyo Imana yamvuze ko, ivyo yampaye, désormais plus jamais kubigusangamwe. Uyu munsi ciye akarongo hagati y'umwijima n'umuco. Nagira ndakwibutse ububasha bwawe bwinshi ukoresha nukubesha, ukaca umenyereza umuntu kubwo buzima ari ubwiwe, akacabaho wamwibagije ubuzima bwiwe bw'ukuri yagizwe. Uyu munsi hari amajambo make ngira ndakwibutse. Hari umwijima mwiremwa, nta muco wari uhari. Umwijima niwo wari ufutse isi. Nagira ndakwibutse, umuco umaze kuboneka, urazi cyabaye. Imana nyene isi n'ijuru yabonye ko bidakwiriye yuko umuco ubana n'umwijima, irabitandukanya. Waraje buke buke ugenda winjiza kandi umwijima mu buzima bwanje, nisanga nkaho umenga niko bitegezwa kuba. Nagira ndakubwire, uyu munsi subiye muri autorité, subiye mu karanga kanje, subiye muri droits wanje. Wa mwijima we wose soka mu vyanje, mu banje, soka muri territoire yanje, jamais gusubira kugaruka. Uburenganzira bwanje wari waranyimye, uburenganzira bwanje wari warugaranye, désormais au nom puissant de Jésus gusubira kubugarukamo. Ngira ndakwibutsa ikindi, arangije kutubambigwa, atura arangije kutubambigwa, aramanikwa, arapfa, arahambwa, maze arasuka. Ayo makuru urayazi. Icabaye ntukizi. Azutse ukuri kuvuga ngo, ukuri kunyerekeye kuvuga ngo umwami wanje azutse yaciye yambura abakuru n'abafise ububasha n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru, araziboha, arazidatira, aca arazishorera mu bubasha, azikura muri twebwe. Ayo makuru urayazi. Nkwibutse icyanyuma, hama ntange declaration. Uravyibuka kuzuka kwiwe, urwete gose rwanyagiriza, urwete rwa karande, urwete rw'ubupfuvyi, urwete rwo kuburanirwa, urwete rw'ubukene, urwete rw'ivyo abavyeyi bagendeyemwo, basogokuruza bagendeyemwo, ivyo bamvuze ko vyose ko ari vyo nzopfiramwo. Azutse yafashe urwo rwete rwanditse ko izo mburano zose, ararufata
arutwara ku musaraba, ararubamba. Ibyari bindi ko byose, ibyankurikirana byose, abarabinkuye ko mbuwidegemza. Waraje buke buke usubira kumenyereza, ushira mu bandi bose. Nari maze igihe mbana nawe, nyumviriza rero, mpagaze mu bushobozi bumwe nasigigwa, mpagaze mu bubasha bumwe bwazura Yesu mu bapfuye, bukorera muri jewe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Satani n'abakozi bawe bose, abukoresha bose, urabazi. Natwe ntitubayobewe, turabazi. Tega amatwi tubabwire, uyu munsi musubiye aho mwagenewe kuba. Ubu nyene niho muhamagariwe, muri munsi y'ibirenge byacu. Subira aho mwagenewe. Ntiwemerewe guhagarana nanje, ntiwemerewe kuvugana nanje. Subirayo. Twara ingwara yawe, twara ubukene bwawe, twara kuburanirwa kwawe, twara kubura akazi kwawe, twara ubushomeri bwawe, twara ibyawe byose hariya munsi. Umva, subiramo cyane. Jewe n'abankomoka ko bose turi mitwe, ntituri mirizo. Turabo hejuru, ntiturabo hasi. Turaba imbere, ntituraba inyuma. N'isezerano ryasezeranywe, risezeranirwa sogokuru wanje Aburahamu, ngo nubu gushikana nubu kuri urungano rwacu, iryo sezerano riracyashigwa mu ngiro. Ngiye gusohoka ku musozi w'Imana inyuma y'imisi 40, turayisozereye umunsi. Aho bukera ndatangarije ikirere, ndatangarije ubutaka, ndatangarije abantu bose. Aho nzoca hose ikirere kibimenye, ubutaka bubimenye, environnement zibimenye, ibinkikuje byose bibimenye, ibyo ncamo byose bibimenye. Jewe muri byose na hose ndi umutwe, sindi umurizo. Muri byose na hose ndi uw'imbere, sindi uw'inyuma. Muri byose na hose ndi uwo hejuru, sindi uwo hasi. Guhera uyu munsi uturere twose tugize iki gihugu ndatudomina. Guhera uyu munsi uturere twose hatavuyemo na kamwe ndadomina, ndayobora, ndaganza, ndi hejuru. Biramenyekanye, nibwo buzima bwanje, niyo ntsinzi yanje. Mu kuboko kwanje mfise igikombe, mpawe igikombe c'intsinzi. Mu izosi ryanje nambitswe medaille d'or. Harabonetse intsinzi, harabonetse intsinzi, harabonetse intsinzi. Ivyaremwe byose bigiye kubibona, abankikuje bagiye kubibona, abari hafi n'abari kure bagiye kumenya amakuru yuko Imana yanje yampinduriye amateka. Mu izina rya Data, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. Amen.
umva akarere k'amafinansi, akarere k'ibifadika niko dutanguye kugenderamo. Ejo naribagiye kubabwira mwitwaze ikimazi, abagiriwe amahirwe mukaza mugifise bibira ikintu tugiye kubona. Kibibire ubu nyene nyarutsa nkiriko ndayivuga, murabizi namwe nayabwire. Kibibire hari bibaye, udafise nta rubanza. Kibibire udafise dimanche azoza azanye ikimazi, ubibire ibihe bidasanzwe Imana igutwaye. Bibira, ntimuramukanye, ntimuhane yambi, ndabibasavye nije ndabibankiye, murazi ko ari je nabandi bibotoriza. Munezerwe ariko tuve ngaha dutaha nta biganiro birebire, muze kwisanga mwibagiwe, mutangure kugumbirana. Uburinzi buri kuri mwebwe, Imana iri kumwe namwe, intsinzi iri mu ruhande rwacu. Umviriza mbabwire, birabaye. Umutima wanje uremeranya nanje ko hari ibintu bibaye. Aya majambo uyu munsi, hindukira umuntu muri kumwe umubwire ngo uyu munsi niho ndayatuye, ntabwo nari bwigere ndayatura. Uyu munsi niho ndayatuye. Tuzosubira kwa Mungu, mugende mufungure, munwe, munezerwe, muryoherwe, mugende mushigikirane, mubane nyakubana.